Reka ndabaha imwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho mu wese aherereye, nongera ndabaha ikaza na karibu kuri NUJA Entertainment, muri kumwe na KB CARNIVORE kuri micro. Twibutse umuntu wese atarakora subscribe kugira ngo ayikore, niyo mahirwe tumuhaye kugira ngo agende abona ibiganiro byacu mu buryo bworoshe. Niba ukunda ibiganiro byacu, reka tugusabe ukore subscribe, reka tugusabe wongere usangize ibiganiro bagenzi bawe, twongera tugusaba ushiraho na commentaire mu gihe uvyiyumvamwo. Ni intererano ikomeye mu gikorwa dusanzwe dukora ca buri munsi, turabiha agaciro. Reka tugubwire tuti turabakunda. Ni kuri micro za NUJA Entertainment, mukaba muri kumwe na KB CARNIVORE. Reka twinjire mu kiganiro cacu. Iri ni jambo Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akunze gusubiza abantu benshi bibaza yuko gushika ku burongozi vyabaye giturumbuka atigeze abiharanira. Yagize ati, urugendo rwanje mu vya politike rwari rurerure kandi rwari rwuzuyemo ingorane. Ntivyari vyoroshe kwitangira umuryango wawe mu gihe ubandanya urangura ibikorwa vyawe vya politike, amashure hamwe n'akazi kawe ka buri munsi. Tubibusa yuko Samia Suluhu Hassan ari umwe mu baperezida babiri muri Afrika, ubundi ni wo muri Namibia azwe ku izina rya Nandina Tundu. Yaje kuba perezida wa mbere w'umugore mu gihugu ca Namibia ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu mu 2025. Samia Suluhu Hassan, perezida wa mbere w'umugore mu gihugu ca Tanzania, akomeje gutwara kugira no kuno munsi. Ndatangaje ko Samia Suluhu Hassan ari we mukuru w'igihugu yatowe kugira ngo atware Republika ya Tanzania avuye mu mugambwe CCM ari we Chama cha Mapinduzi. Byavuzwe n'umukuru wa Ines azwi ku izina rya Mwambegere mu gatondo cyo kuwa gatatu ku igenekerezo rya mbere mu kwezi kwa 11 2025 hari hirya y'ejo. Aya majambo ashobora gusa n'ayasanzwe kuri wewe, ariko niyo yahaye inzira igihugu ca Tanzania inyuma y'amatora rusangi yabaye ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 mu 2025. Aya matora yahaye akaryo Samia Suluhu Hassan asanzwe arongoye Tanzania akaryo ko kuguma ku butegetsi mu kiringo c'imyaka 5 iri imbere. Bitegekanijwe ko Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania arahirira ikiringo kigira kabiri nk'umukuru w'igihugu kuri uno wa mbere igenekerezo rya gatatu Munyonyo, ariko kwezi kwa 11 ku murwa mukuru wa politike muri Dodoma. Nkuko biri mu itangazo rya leta ryabicishije kumbonesha kure y'igihugu TBC, ibirori bibera ku kibuga ca gisirikare. Abanyagihugu bakaba batemerewe kuvyitaba kumvo z'imyigaragambyo idasanzwe iyononye bitari bike yakozwe n'abene gihugu bagize imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania. Mu bategetsi bagaragaye mu birori harimo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, nkuko biri mu itangazo ry'ibiko vyiwe rivuga yuko yafashe urugendo agana mu gihugu kibanye ca Tanzania. Perezida Samia yatangaje ko ari we yatsinze amatora ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 2025 ku majwi 97 n'ibice 66 kw'ijana. Umugwi ujejwe gutegura amatora tangaza ko insizi ya Perezida Samia Suluhu Hassan ku rugero nkuru yuko bitari bwigere bibaho mu mateka ya Tanzania mu baperezida batanu bari bamaze gutwara igihugu. Mu bantu bagira ku miliyoni 37 bari bariyandikishije mu matora heruka, miliyoni 31 nibo bashoboye gutora nkuko bitangazwa na Ines. Uno mugwi nyene ujejwe gutegura amatora wamenyesheje yuko ibice 87 by'abanyagihugu bari biyandikishije ba Tanzania bose bitavye amatora. Yaranzwe n'imvururu zidasanzwe mu bisagara bimwe bimwe by'igihugu, harimo cyane Dar es Salaam. Yafatiwe ingingo yo kutava mu nzu kuva ku isaha 12 z'umugoroba gushika isaha 12 z'agatondo. Ariko tugaruke ku izina Samia Suluhu Hassan, umwe mu bamaze imisi bavuga ku mpande zose zigize isi. Samia Suluhu Hassan ni muntu ki? Samia Suluhu Hassan agiye kuba umukuru w'igihugu ca Tanzania agira gatatu. Yavukiye mu izinga rya Zanzibar mu mwaka w'1960. Bigaragara ko afite imyaka 65. Niwe mu perezida wa kabiri ava muri Zanzibar. Uwa mbere yari Ali Hassan Mwinyi, yatwaye ico gihugu imyaka 10 kuva mu 1985 gushika mu 1995. Samia Suluhu Hassan n'umukenyezi yize cyane amashure, afise urupapuro rw'umutsindo n'urwa master yakuye muri kaminuza ya Manchester mu Bwongereza. Yarose kandi akaryo ko kwiga muri kaminuza ya New Hampshire abicishije mu mugambi wo gufatanya na Open University yo muri Tanzania. Mu mwaka w'1988 Samia Suluhu Hassan
yabaye umukozi ajejwe iterambere mu bushikiranganje bw'intwaro y'amazinga ya Zanzibar. Yaciye aba n'umuyobozi ajejwe igisata c'imigambi iryishirahamwe rijejwe ifungurwa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1990 yahawe igikorwa cyo gukurikirana amashirahamwe mpuzamakungu yose yakorera muri Zanzibar. Urugendo rwa Samia mu vya politike mu mwaka w'ibihumbi 2000. Samia Suluhu yagenwe mu nama nshinga amateka ya Zanzibar biciye mu mugambwe Chama cha Mapinduzi CCM, aho mu nyuma yagenwe kuba umushikiranganje wa Zanzibar ajejwe ugwaruka abakenyezi hamwe n'abana. Yashoboye gukuraho itegeko ryabuza abakobwa bamaze kuvyara gusubira mu mashure. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 yarongeye kugenwa kuba umushikiranganje ajejwe ba mukerarugendo n'ubudandaji. Mu bihumbi 2010 yitoreje kuba umushinga amateka mu karere ka Makundushi, aho yatowe ku majwi arenga 80%. Perezida Jakaya Kikwete yaramugenye nk'umushikiranganje. Samia Suluhu Hassan yagiye ku butegetsi mu bihumbi 2021 inyuma y'urupfu rwa nyakwigendera Perezida John Pombe Magufuli. Yari cegera ca perezida kuva muri 2015. Acaba umugore wa mbere muri kahise ka Tanzania ashitse muri ico kibanza cyo gutegwa iteka akaba umuperezida. Urugendo rwa Samia Suluhu Hassan mu vya politike rwari rutangaje. Rwatanguye kera cyane, ariko gutanguzwa kwiyo nk'umukuru w'igihugu ciye mu matora yo mu 2025 byabaye intambwe idasanzwe. Iyi ntambwe yatumye abo umugore wa mbere mu gihugu ciwe n'akarere ka Afrika y'ubuseruko atowe n'abanyagihugu ngo abe perezida. Ku banyatanzania benshi, Samia yamenyekanye cyane igihe yatorwa kuba icegera c'umuyobozi w'inama ijejwe ibwirizwa shingiro muri 2014, igihe Tanzania yari mu rugendo rwo gushiraho ibwirizwa shingiro rishasha. Nyuma y'uko umurwi wari uyobowe umunyamategeko wa Yoba wari ujejwe kwegeranya ivyiyumviro by'abanyagihugu, Samia yahawe igikorwa cyo kurongora uwo mugwi. Ivyo vyatumwe ashimwa cyane n'abanyagihugu kuko ibiganiro by'uwo mugwi vyerekanwa kuri televiziyo, maze ishusho yiwe n'ubushobozi bwiwe bwo kurongora buca buramenyekana cyane kurushaho. Muri uwo mugwi Samia Suluhu Hassan yamenyekanye nk'umugore atekanye kandi yihangana, mbere no mu bihe ibintu bitaba byifashe neza. Nkuko vyategekanwa n'amategeko ya Tanzania, abayobozi bakuru b'umugwi bategerezwa kuba mu mpande zompi za Tanzania. Ico gihe umukuru wawo ari we Samuel Sita wo mu rundi ruhande rwa Tanzania, icegera c'umuyobozi akaba Samia kuko ari we yava muri Zanzibar. Naho byaruko abantu benshi ntibigeze bibaza ko mu 2015 John Pombe Magufuli yari kumugena kugira ngo yiyamamarize hamwe nawe nk'icegera ciwe, naho yari amaze imyaka irenga 15 mu mabanga y'ubushikiranganje hamwe n'uburambe mu migwi ujejwe ibwirizwa shingiro. Abantu benshi ntibamubona nk'uko yohabwa ico kibanza cy'iteka. Igihe yinjira mu butegetsi, benshi baramutinya kubera ingene bamwubaha, ariko we nyene ubwiwe gukura urwo ruhome yasabye ikintu kimwe cyonyene, yuko bomwita mama. Diamond Platnumz, umwe mu byamamare bizwi muri Afrika no ku isi yose, akaba aravyumvise. Yaciye asimbira muri studio akabakoza indirimbo yakunzwe cyane ayita Tanzania ya Mama Samia. Mu gihe cy'ubutegetsi bwiwe, Samia Suluhu Hassan yahinduye ibitari bike vyari vyarashizweho na Magufuli. Nk'umukuru w'igihugu yari yashizeho ingingo yo guhagarika ikwirakwira rya COVID-19 muri Tanzania. Yemeye kandi ko haba urucanjo rwa COVID mu gihugu cose, ivyo Magufuli yari yaranse. Samia Suluhu Hassan yarabandanije bimwe mu byari byatangujwe na Magufuli, ariko ashimangira cyane mu kwamamaza Tanzania ku rwego mpuzamakungu na cyane mu gisata c'ubukerarugendo. Samia yarahaye abanyepolitike batavuga rumwe na leta uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro vyabo no gukora ibintu bitari vyemewe imbere yaho inyuma y'uko arongora igihugu. Samia ivyo yabihanuwe n'abahinga muri politike ya Tanzania kugira ngo asubize abanyepolitike batavuga rumwe uburenganzira bwo kwishira no kwizana, ico twita demokrasi. No muhinga Ezekiel Kamwaga yigeze kuvuga ati, uyu mugigwa uzotuma abantu benshi bashobora kuvuga ibiri mu mitima yabo. Mu Bugiriki bwa kera, uburenganzira bwo gutanga ivyiyumviro bwitwa forum internam, bisigura amahirwe umuntu ashobora kuronka yo kuvuga ibiri ku mutima wiwe. Si byose bizovugwa ngo bizoryohere bose, ariko ni intambwe ikomeye mu kubaka demokrasi. Nkuko yabivuze, ibi nivyo byabaye ikigeragezo gikomeye ca politike ku butegetsi bwa Samia Suluhu Hassan. Muri iyi myaka, amashirahamwe aranira agateka kazina muntu yagiye yagiriza ubutegetsi bwiwe ukurenganya abantu
guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe hamwe no kubabuza kwitoza mu matora rusange nk'uko bikomezwa kuvugwa, ari nayo ngendamuvano ya byose yatumye havuka imyigaragambyo. Ariko naho biruko, Samia yarasabye yuko ivyo birego byokurikirana kandi anemeza yuko igihugu kizoronka amategeko mashasha ahuye n'ibihe bishasha Tanzania irimo. Ibanga ry'intsinzi rya Samia Suluhu Hassan, icemezo kimwe gikomeye abantu bakoranye na Samia Suluhu Hassan bavuga ariko kitazwi cyane n'abatari bake, n'ubushobozi bwiwe bukomeye nubwo kurongora igihugu. Umuserukizi w'akarere Ubumburi January Makamba avuga yuko Samia Suluhu Hassan ari mu banyepolitike bafise ubushobozi budasanzwe mubo bamaze gukorana. Akongera akavuga yuko arakamaramaza kuba abanyatanzania benshi batarabona ico kintu. Makamba Bumburi yakoranye hafi cyane na mama Samia Suluhu Hassan hagati y'umwaka wa 2015 n'uwa 2020 igihe yaramushikiranganje mu bigo by'icegera c'umukuru w'igihugu. Ico gihe akaba ariwe yatanga raporo y'ibikorwa vyiwiwe. Yagize ati mama Samia Suluhu Hassan ariyorosha cyane, afise ubushobozi budasanzwe bwo kwiyerekana nk'umunyepolitike asanzwe nubwo adasanzwe, ariko kuri nuko afise uburongozi bukomeye cyane, afise ubushobozi bukomeye cyane. Imvuga si ivyo nabwiwe ahubwo naravyiboneye ubwanje nk'uko twakoranye hafi cyane. Samia Suluhu Hassan asanzwe azwi nk'umunyepolitike akunda gufata ingingo inyuma yo kumviriza bose, atari umuntu yihutira gufata ingingo canke akora ibintu mu gihe arenganije bamwe agakiza abandi. Samia kandi avugwa nk'umunyepolitike afise ubutwari, atanyiganyizwa ku kintu yizeye, kandi bivugwa ko igikorwa ca komite nkuru ya CCM co kumugena ngo yiyamamarize hamwe na Magufuli mu matora yo mu 2015 cavuye no mu kumenya iyo kamere yiwe, kubera ko Magufuli yari umuntu akunda kunyarutsa ibintu rimwe na rimwe atabanje kuraba ingaruka za politike canke z'amarangamutima. Umugambwe CCM washaka icegera co mubwiza ukuri atabwoba aho kumutinya canke kumwemerera byose. Akarero k'ingene Samia Suluhu Hassan ameze n'igihe yagenda kuraba Tundu Lissu wahoze ari umuserukizi w'akarere bisingida y'ubuseruko ava mu mugambwe wa Chadema igihe yaragwariye muri Kenya. Mu bintu biteye ubwoba byabaye mu mateka ya Tanzania, Tundu Lissu yararashwe n'abantu bataramenyekana ukwezi kw'icenda mu 2017 igihe yari muri Dodoma aho yari yitavye inama nshinga mateka. Samia Suluhu Hassan niwe mutwara akomeye kandi wenyene yagiye kuraba Tundu Lissu hamwe no kumwihanganisha. Ico kintu cerekana umutima w'ubuntu n'ubutwara afise mu buzima bwiwe bwa politike. Mama Samia Suluhu Hassan yubakanye na Arahiye mu mwaka w'1978 bakaba bavyaranye abana bane. Umwana wabo azwi cyane ni Wano, akaba ari umushinga amateka muri Tanzania. Samia Suluhu Hassan avuga yuko inzira yamushikanye ku ntambwe ikomeye yageze kubu itari yoroje nk'uko benshi bavyiyumvira. Agira ati urugendo rwanje mu bya politike rwari rurerure cyane kandi rwari rwuzuyemo ingorane zidasanzwe. Ntibyari byoroshe kwitangira umuryango mu gihe ubandanya urangura ibikorwa byawe bya politike, amashuri hamwe n'akazi kawe ka buri munsi. Reka nabashimire mwe mwatukurikiranye kugira turangize ikiganiro cacu, twibutse umuntu wese atarakora subscribe kugira ngo ayikore. Niyo mahirwe tumuhaye kugira agenda abona ibiganiro byacu dukora umunsi ku munsi. Ni ibiganiro byiza cyane. Mu gihe ubikunze ushobora gushira commentaire cyangwa ukabizangiza abagenzi bawe, turabiha agaciro mu bikorwa dusanzwe dukora bya buri munsi. Mwari kumwe na KB CARNIVORE, King of the Street, Black Warrior, intare tunzwe n'icanja, mwamwe hacuri w'indyarya uzwi n'abiyitsi, kumenya niko kwimenya ndasosa kubasa nkarura. Ciao ciao, tuzosubira mu kiganiro gikurikira.